yani urariye umudemu Landry ivyo bikuye kuri post yo kuri Facebook CHRISTA ariko ibintu ntivyarimwe CHRISTA wa Landry ntivyarimwe ariko ambwiye dukora ikiganiro genda umunyarusaku urumva nimba narabonye post nka je simba shaka gusondeka badukurikirana niye mpamvu yatumye uresha umukobwa uzi neza ko akundanye na manager wawe CHRISTA n'umukunzi wanje nta no wibuka izina no hari gihe wasanga bavuze undi mu CHRISTA muga Jonze ni CHRISTA wow CHRISTA uyu musheri wanje n'umukunzi wanje umusheri wawe araryoshe cyane gose nikico twemeza yuko yani iyo twemeza ko CHRISTA aryoshe umwana afise urukundo umwana asa neza n'umwana yubaha divorce ya Landry na CHRISTA yatangiwe nebujya barigeze bakundana oya ntibigeze bakundana Landry yari umutumwa yari ntumwa naramutuma ubutumwa amakivugira cyavuye zambi dukundana Landry rero yaribeshera ntibari bakundanye na CHRISTA yari ntumwa gusa kujya gutuma umuntu wabona nka tutaba turi hafi ambwa ati kintu shikirira umukunzi wanje umuramutse nimbaraka gift ivyo byo kumuntu reka dukurikirana yumva uri kuravuga ski Landry yo vyemeza ivyo bintu sinzi wewe ukuntu yabivuga kubwiwiwe harushe gusanga kumbure kuri kamera aciye ahindura oya mu telefone CHRISTA ahubwo uzugende mu hikiganiro ivyo byo wabyiza live rega jiwe ndiko ndarondera makuru ndiko ndondera urusaku muri abo babiri nta numwe ushobora gutelefona muri abo babiri je nshaka gutelefona umuntu numwe ariko ivyo mvuga ndazi ko arukuri ivyo mvuga n'ukuri umviriza ukunzwe mu ibanga rikomeye nk'akaganja ivyo vyiza Chese nkundi vyanje ko bigenda hejuru kwa narafashe ujya ya post turi kumwe nuko nabonye ko bikenewe kandi n'amajambo warengeje ko kandi yinkora mutima avuga gute nowe wandengeye ivuga nda vyibuka neza hari amajambo warengeje ko ngo Landry Promoter ntiba yani sinzi ngene uvyanditse ariko tuvuga ati n'umusheri wanje Nuwi wanje vraiment CHRISTA nuwi wanje n'umugore wanje isi yose bimenye yuko ubu CHRISTA atari wa Landry ari wa yani ntigeze abo wiwe Landry namutuma hamuha ubutumwa arakantu nkeneye akagenda kumushira mugawe urumva ntiyavuga ivyo wanje yagenda kuvuga ivyo wiwe yani bibaza yuko ibi bintu wewe wemeye gushira hagaragara nimba koko arukuri bibaza yuko abantu bazi urukundo rwa CHRISTA na Landry urazi burya CHRISTA Landry ivyo baciyemwo na Leya urabizi urazi Landry combien de fois yafatwa mu bisanga nabandi bagashwana na CHRISTA bagasubirana yari umutumwa gusaga bro mu gihe abadukurikirana atari biguguba babikurikiranye kuva kera intambara bazibonye zose gushika ubu bashinga nahati uyu n'umusheri wa Landry wewe yani ukacuseruka ati n'umusheri wanje nko bo gutahura yuko uri kurabakinisha ubwenge bwabo cinari nzi ngo nireme ntanyane nukuryosha imbuga gusa serie ukuri bimenyereye webwe gusaba ahungu murafise ibintu mwihaye iyo umuntu atari hafi yo wakunda hamakosa mukunda gukora kandi si vyiza vyarambabaje maze gushika ngaha ukasanga umuntu ni ntumwa uramwizeye akubwira umudemo wameze neza umushiri wawe arakomeye araho ubuzima bumeze neza agwaye akakubwira arakenewe uku byose ukabikora amafaranga ukamurunguka kwa muganga adusaye ukamugurira n'ibintu ntavuze ugasanga kumbe agenda kuteranya kuri wa muntu waruzi ko ari we ugira ngo ari karubaka kumba ari karasambura Yesa abakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute meze fresh ni misa tugesho n'umunyarusaku ni suto cawa Mr Vuguta vyumye ndabakunda ndabubaha ndabafana kandi murazi ko murabashiri banje no munsi rero nagarutse kwa Yan A asanzwe ari muri management ya Wema Entertainment iyo jambo Wema Entertainment abantu benshi murarizi muramaze kuryumva cyane kuko ririmwo petit frère wanje ndetse na Yan A ni petit frère wanje kandi reka ndababwire neza yuko no munsi rero nimba naje ngani tuje kuyaga ku ruhombo kandi kuko uruhombo rwaramaze kuba fresh byaragenze neza mwarabishimye mwarabonye ko bimeze neza ariko no munsi nzanye n'urusaku ariko imbere yuko tujya mu rusaku reka tumanze tuyage wanzura mukensi byo gayane nta kibazo wambaye amaruri kandi
ya marori wa munsi giye dukorana wari wambaye niyo wambaye nubu urabeshe chamarori na ya ntiwibuka ko nakubwiye ati ayo marori yibipasu yapasutse ni nk'amapengo rega ni uramaze kubona ikigori cy'amapengo wewe uramaze kwinjira mu cyumba cyanje hari amarori sindi njera ariko ayo marori kenshi niyo uba wambaye ka Jesse mbeshe tugomba gukora niyo uba wambaye oya saya birasa agiye arafise akanwa kakara kave ni namwe ariko ahindagurika cyane yan ramutse abakunzi bacu ndabaramukije abafanizi bacu turabakunda kandi turabubaha sana kuri no media abanyengozi sana nanda bakunda ko nabi wacu ariko je nkunda abafanizi bose sincaguranye intara canke bava yani umeze neza ariko bo ndashima Imana kubona nwangize umunsi ko ari benshi bavyipfuje bitakunze canke barandi hantu byanse ivyanse ariko wewe byakunze byagenze neza wasenze mu gitondo vyose igihe cyose jiyo mvyutse ikintu cyambere mera ko no gusenga tugumusara ku izina rya data ni rya mwana ni rya mutima mwirandagira tura mu katolika yeme babigira gute oya reka ntumbaze vyinshi oya mu katolika turinyene iconzi cyo nsenga kose uri muri babandi atangurira ino ku mugongo ngo ku izina rya data ni rya mwana ni rya mutima oya ntidusenga kumwe no kwemera si kumwe ariko je nafise ko nsenga kandi Imana ndazi ko ariko uri mu katolika ndi mu katolika ahantu hari sanamu yabikira Maria ucufuka mugashimira mugasenga singombwa ariko ndayemera Imana kandi ayisenga kandi ayuba ubonye isanamu urashobora gufuka mugasenga sometime ariko biramaze kuba kenshi nkiri muto cyane byaraba ivanye na famille nakuriyemwo abakatolika utabigira udafukamira sinahari ko navuze ati ndasenga jewe isanamu kweri kutagifukamira isanamu senga nuko nabonye ko umengo ububeshi oya ndubaha Imana gusa mbabarira ibindi yani uraberewe bro uraberewe kwe yo urakoze cyane wambaye n'ikirato cibe we birato kweri bahora afise kweri nahora nibaza yuko ari je mu presenter wa mbere mfite birato vy'ibeyi ariko nasanze nawe uri mu bantu bafite birato vy'ibeyi hari abantu mu barimvyi ngahi wacu yani usanga bafite birato agaporte chaussure kuzuye we nta porte chaussure yo kuzura ibirato bo kenshi sinaje kwivugira kuri kamera ariko ibirato ndabifise kandi wambwiye yuko utasubira kuva muhira ta 400,000 ufise mu mufuko nubu ndayafise nubu urayafise subira yakweke kandi ibirato nivyo kuzura kuri porte chaussure no ibirato mbonda bifise bitari bike sinaje kwivugira umubano wa Yan A na Landry umeze gutu Landry ni manager wanje ku butaka bw'u Burundi umubano ubumeze gute sawa cyane Burundi ni manager ku butaka bwa Zambia ari undi manager no Landry ni uhagarariye ibikorwa byanje nga mu Burundi ku Burundi kuvuga media n'ibindi no na Zambia hose arashika guko ibikorwa bindaba byose uvuze ku butaka bw'u Burundi ucumengo ni nka mu Burundi urafise manager no muri Zambia urafise manager no muri Congo urafise manager no twebwe ko bimeze turafise abahagarariye ibikorwa niwe Landry Promoter ama media n'ibindi so turafise na manager umukora ari we Maoronera ego cyane yes ari muri Australia tugere mu kazi katuzanye no munsi mu kiyago muherutse Ngozi kuri ntuze yabo bayita gute Belvedere mwarahawe agashime nka Wema Entertainment mwatsinze bande ko amatora yararimo bande mwari ko muhiganwa nabandi bo mu bisanzwe aho twahiganwe jewe sinabasize ko ubwenge cyane ahubwo nasize imbere icondi bari bahari bo hari yindi no tawuri kintu kimwe Wema Entertainment yahawe agashimwe ko ari yo lebo ihagaze neza mu akakanya mu gufasha abartiste na cyane Yan A asanzwe avuka mu ntara ya Ngozi Wema Entertainment niko gashimwe yahawe ntabwo ari higanwa yatsindiye nagashimwe yahawe nagashimwe ariko Landry ku mapost yandika ko bahawe award ni award ya Wema Entertainment ega award nyene kwega atanditse ati ni prix yani se award gutera ubwoba abandi bitahure neza ijya award yahawe Wema Entertainment yashimwe Wema Entertainment harebo ihagaze neza ikikora na video nziza nico bafatiye ni naryo jambo bavu video imwe irashaka bindi bavuga irashaka kubini imwe ariko igari ijisho rimwe mu mpumyi n'umwami video imwe yashaka kuba ari imwe mugasanga ijya abandi bakoze mutaye ego mutaye oya wewe nyine uringa ambira ama video atatu asumba uruhombo
uravye ku mutaye tutaravye ibintu ku mutaye waragiyemo urabe n'ukuntu isa urumenyesha makuru uvuga ukuri oya mu warayibonye hoho narayibonye ariko ntidushake kuja kugira classement ngo iyi ni kuko nabazikoza abo bandi barakubwira ati indirimbo yanje ntiho yishira hamwe n'iyindi ntawemera ivy'uwundi hakana ivyo ariko turi kuri iyo point rero yijya kare gashimwe mwahawe we wakakiriye gute bo je kubwi wanje narashimye ndashimira n'abateguye iryo higanwa inanyonga event ni inanyonga event oya inarunyonga event ni event niko yitwa uwariteguye yitwa nde bo je mu bisanzwe badutumiye nkuko ari performance ninde abadutumiye ari inarunyonga event je niyo namenye mugabo harimwo wabitwabaye Jewina asanzwe akora kuri radio TV buntu n'abandi babubo n'abandi gusa jewe bambye inarunyonga event ntarabo deja nta byinshi wara performance ujya munsi no sama performance ntiwigeze ujya kuri nagiye kuri stage baraduhamagara gusa je sinaririmba ntiwigeze uririmba kwera atandirimbo wari ufite zo kuririmba utaramukije n'abakunzi ati uruhombo duhonje gato narabaramukije kandi bararyohewe ariko ndakwemeza ko LANDRY PROMOTER na Yan bakiriwe neza cyane mu ntara ya Ngozi bakiriwe ata video twabaye gata foto nta cabaye amafoto ariho eshi barayabonye aya ma video yisanganya mugiye niho twabonye kungira ariho abanyengozi baratwishimiye cyane uruhombo barayizi rero ndibaza ko nibindi bizogenda neza utaririmbye ngo bayisubiremo ngo tuvyibone tugishika bo nyene yari Mr Uruhombo zubaza bari bahari Jesse ngunda gukora ibintu byo kwishima amamvugo kuri niko namandi reka subire ndamutse wa mu mama Ornella kasubire ndamuramu urazi ko ndamukunda Ornella ndamukura kwera sister wanje yitwa Ornella my sister yitwa Ornella ndandira kuvuga ko dufite mushika wacu yitwa Ornella narabikubwiye mbe urazi ko we Ornella gukurikirana cyane ibiganiro byawe ndabizi ntarabona komantere yiwe sinshobora kwe kuko ata foto nta cabaye ata komantere ntiwaravye biramushikira arabiraba cyane none kumengo mpora ndakwinjira gose naho rashavura ati umuhungu agomba kunshira hasi umuhungu wanje ndose ndabizi ko nabifata mutima ariko ico ndi cyo nuko akunda ibikorwa mukora Ornella yes bo ndamukunda ujya mama ndamukunda kuko ikintu kimwe gusa ndamukunda igituma ndamukunda ni kimwe nuko yatahuye ugwaruka abantu benshi boba bafite uburyo boshira mu muntu kugira bamuteze imbere barondera abantu bakuze abapapa abantu oya ariko nimba yaravye ugwaruka ndabona neza yuko yaratahuye ugwaruka ingufu zago Yan urariye umudemu LANDRY ivyo bikuye kuri post yo kuri Facebook ariko ibintu ntivyarimwe CHRISTA wa LANDRY ntivyarimwe ariko ambwiye dukora ikiganiro genda umunyarusaku urumva nimba narabonye post nkaca ndakurondera baze ko nashatse tuyage je nashaka tuyage ku vy'ingozi bya event kugasaka narinze nanje ko ari ivyo ivyo rero ntivyari gutuma bimpereza umwanya je mbashaka je simbashaka gusondeka badukurikirana niye mpamvu yatumye uresha umukobwa uzi neza ko akundanye na manager wawe CHRISTA n'umukunzi wanje umukunzi wanje nta nuwo wibuka izina no hari gihe wasanga bavuze undi mu CHRISTA muga Jonze ni CHRISTA wa CHRISTA umusheri wanje n'umukunzi wanje umusheri wawe araryoshe cyane gose nikico twemeza yuko yani iyo twemeza ko CHRISTA aryoshe umwana afise urukundo umwana asa neza n'umwana yubaha divorce ya LANDRY na CHRISTA yatangiwe nebujya barigeze bakundana oya ntibigeze bakunda LANDRY yari umutumwa yari ntumwa naramutuma ubutumwa amakivugira cyavuye zambi dukundana LANDRY rero yaribeshera ntibari bakundanye na CHRISTA yari ntumwa gusa kujya gutuma umuntu wabona nka tutaba turi hafi akambwira ati kintu shikirira umukunzi wanje umuramutse nimbaraka gift ivyo ku muntu reka dukurikirana yumva uri kuravuga LANDRY yo vyemeza ivyo bintu sinzi wewe ukuntu babivuga kubwiwiwe harushe gusanga kumbure kuri kamera aciye ahindura oya mu telefone CHRISTA ahubwo uzugende umuha ikiganiro ivyo byo wabyiza live jiwe ndiko ndarondera makuru ndiko ndondera urusaku muri abo babiri nta numwe ushobora gutelefona muri abo babiri je nshaka gutelefona umuntu numwe ariko ivyo mvuga ndazi ko arukuri ivyo mvuga nukuri wewe uri umusheri wa CHRISTA murakundanye vya seriye
mugihe we wamupostinze we tutarigera je ko Christa ndafite nimero yiwe muramona stati ziwe nta n'umusore mwe ndigera mbona gupostinga atari indirimbo ya postinze gusa uruhombo umviriza ukunzwe mu ibanga rikomeye nk'akaganja nivyo vyiza Chese nkundi vyanje ko bigenda hejuru kwa narafashe ujya mu post turi kumwe nuko nabonye ko bikenewe kandi n'amajambo warengeje ko kandi yinkora mutima avuga gute nowe wandengeye ivuga no ndavyibuka neza hari amajambo warengeje ko ngo Landry Promoter yani sinzi ngene uvyanditse ariko tuvuga ati n'umusheri wanje Nuwi wanje vraiment Christa nuwi wanje n'umugore wanje isi yose bimenye yuko ubu Christa atari wa Landry ari wa Yan A ntigeze abo wiwe Landry namutuma hamuha ubutumwa akantu nkeneye akagenda kumushira mugabo we urumva ntiyavuga ivyi wanje yagenda kuvuga ivyi wiwe Yan A bibaza yuko ibi bintu wewe wemeye gushira hagaragara nimba koko ari ukuri bibaza yuko abantu bazi urukundo rwa Christa na Landry urazi burya Christa Landry ivyo baciyemwo na Leya urabizi urazi Landry combien de fois yafatwa mu bisanga n'abandi bagashwana na Christa bagasubirana yari umutumwa gusa bro mugihe abadukurikirana atari biguguba babikurikiranye kuva kera intambara bazibonye zose gushika ubu bashinga nahati uyu n'umusheri wa Landry wewe Yan A ukacuseruka ati n'umusheri wanje nta yuko bo gutahura yuko uri kurabakinisha ubwenge bwabo koresha umwanya ibi mvuze n'ukuri icyemezo officiel icyemezo kuko ifoto na Pax hagera afite ifoto bari kumwe na Christa uru na Bari arafite ifoto bari kumwe na Christa na je ndayikeneye nuko je ntaba nshaka uko tunifotozanya urumva kora Christa je nifotozanya nawe ifoto nkayiposting mugore wanje ushashavura kubera urabona gwe Christa umengo ruri sexy ukuntu mugore wanje ucavuga chikima kingi umugabo nta nivyo no kwemerera ubu nivyo ukunda ko munifotozanya ubu rero ari okipe kabisa nawe wanje man n'umugore wanje yeah kwiki wanse ko wo mu telefone atumwumve icavuga kuko ji telefone ukoresha ikirakora akazi ngaha mu bisanzwe ntabikunda wenyene ahubwo ivyo akunda aza no kuri kamera gutukana imbere wenyene nimwabona bikenewe muze mugende muhigana nkuko mwaje kukima kandi ndazi ivyo azosohora ntibizonge bimvuze ubu rero Christa uramaze kumurya desha byaramaze karabaye kumurya nda umunwa wose cyangwa kumurya inyama kumurya yo terme mukoresha abajene iyo terme yo kurya umwana bo je nibaza ko ndamukunda kumurya naho sinzi ndamukunda gusa araryoshe Christa araryoshe mu rukundo araryoshe cyane ubu rero Yan A ari mu rukundo na Christa kumengo nturi kuravyemera Jisi ndabitahura neza muta kubera challenge ya Christa na Landry bro ni ndende gose ibintu vya Christa na Landry muta nukuri kwimana ha je bava bibaza yuko nyene mengo niremeye ntanya bavibaza ko ari base ko ari showbiz nukuri kwimana je nibaza ko Christa naho ubimenye unyene je navuye Zambia dukundana kandi mbere mu marangiye kingani turamaranye ikiringo c'imyaka 2 burya Christa amazinewe yukuri yitwa ngo ikigayana ntumbaze byinshi habwo ico ndakwemereye nkuko wabimbajije nk'umujournaliste wambajije murakundana na Christa ko nabonye post yawe ndabivuza hagaragara abafanizi mvuga ati n'umusheri wanje n'umukunzi wanje nimba ubona ko atari ivyo izufata umwanya nawe ugenda umuhiganiro wumva ivyo avuga ariko ndabirenze binakubwiye azaza avuga Christa jewe biragoye cyane kugira dukoranye ikiganiro ariko nzomurondera ariko abadukurikirana ugushikira nusa bamenye yuko Christa ari mu rukundo na Yan A si n'urukundo gusa ntabwo no kubakana tuzubakana vuba bigeze kure kumengo nturi kuravyemera man nakubwiye ko je no bitahura n'ingoga Pax urabitahura yavita nka gute kandi uwasanzwe abizi nta vyazi arabizi kuko ibi ntavyo yarazi ko nza kubikubaza Pax ico cy'urukundo arazi ko tururimo si man ibintu vrem Cinarinzi ngo nireme ntanyane nukuryosha imbuga gusa serie ukuri bimenyereye webwe gusa abahungu murafise ibintu mwihaye iyo umuntu atari hafi yo wakunda hama kosa mukunda gukora kandi si vyiza byarambabaje maze gushika ngaha
ugasanga umuntu ni ntumwa uramwizeye akubwira umudemo wameze neza umushiri wawe arakomeye araho bo ubuzima bumeze neza agwaye akakubwira arakenewe uku byose ukabikora amafaranga ukamurunguka kwa muganga adusayira ukamugurira n'ibindi ntavuze ugasanga kumbe agenda kuteranya kuri wa muntu waruzi ko ari we wawe ugira ngo ari karubaka kumba ari karasambura deja ugasanga nakakabanga bamumenera yakameneye wa muntu wawe umva ntabari ibintu byiza gusa Landry none Landry yarigeze amukunda Christa none Landry no ntibigeze banakundana yari intumwamani Christa none ko yamupostinga na anife ya Christa igihe agize isanganya wari umunsi wa anife ya Christa uravyibuka bo ijyana Christa yaramugwaje no anniversaire we uri ino yaramugwaje we uri ino man eje ntiyangwaje Christa uri wakitse igihe cyose baza kuganira ni bazakunda ugasanga naramubona ariko nti je nibaza yuko abagwarije rimwe mwese ninde wasanze ari karatamika cyane si jewe jari umunsi nasanze ari karaguha umuhuye ariko nagira ati ni kwa kundi nankwa na pax yo umuha oya man naje yo wundi ariko narakuriye karanyakira kuntu yamumuca makeya urabona ko je nari umukunzi wiwe abarundi ngo atafoto ta video nta cabaye urashobora kuduhereza video muri kumwe na Christa muri ko murasomana canke muri ko murayaga amajambo y'urukundo ivyo nibaza ko ari ibintu bisanzwe ariko sino cyane bikora mu kiganiro cawe oya amafoto ariho warayabonye natamwe ko ya post gusa je kuntu twatubanye na Christa twashaka ibintu byacu ko bigenda hejuru uko urukundo si kuvuga ngo uri yamenye ko muri mu rukundo nuri ya gusa hari abaciye babigira irementanya barabiduza nko kumwe ngo barakundanye bo nimba bakundanye mwibanga na Landry bo sindabizi ariko je wonze akunda bwite ni jewe uwakunda bwite umugabo wiwe basi mu Kirundi umugabo wiwe ni Yan A bica bituma mpeza ndanaheza n'ikigani kubera nta kindi norenza koko je sindanabitaho canke nawe uramukunda oya sindamukunda James umugore kandi amusumbye ubwiza na kure umva no mukunda gute usanga ushaka kuyegereza kugira kabiri oya nubwo norondero wa kabiri sinorondero ujya kuko je ujya ce ndamufata nabako tugwa cyaho n'umumengo wapi nta kiriyo none umuntu Landry yafyondaguye ibihere yafyataguye uno munsi yani akaba ari karafyatagura abantu bacabona yuko umengo nta gishasha ni nka charge kubera iki wewe wavuze ati nugwana guyiza ruri sexy nyene umengo ruraryoshe numva naho twagwikorako ahubwo mbere ntuzugene ko manika iganiro ariko rero oya wapfura umwikorako bwandazi ivyo ntavyo aroroshe gose rero oya ntavyo kwemerera sanzo ndabizi wavura utera ega bagateranya arahiga inzira zose ashobora gushika mugabo ya mwana n'windero ntibishoboka nabashatse kumwiyegereza amaposte menshi ku ma TV n'umusheri wanje kumbe bako barira barigitwi wanje byaranse nagarutse ubu namwishikira n'umuntu wanje yamaramenanya yaba yaramupostinze yakoze challenge ya nobody ati Landry shira umwana mu rugo we wakiriye gutijya post yarambabaje yarantunuje bazi wewe uruzitiro wiyubakiye ukabona bashaka kurusambura birajyana umutima urukundo icari cyo urakize bisantima byonyene birashaka kubuzitiro kaburi yinyikira n'icukora byose bikanga kaka aje nta kintu norenzako bimenyerera cenda bimenye ariko sindabitahuye kuko hariho kubimenya no kutabitahura ndabimenya ariko sindabitahuye kandagushimira ariko bo murakoze cyane ariko ntitwari kwibi ivya vy'umushiri wanje byo byari binzanye je nk'urusaku wowe telefone umbwira gute yani ndaje tuyaka kuvyerekeye vya award kuntu vyagenze byaranezereye ndaguhindurira rero ko nije ikiganiro nije mba ndiko ndagikoresha ndagitwara uko nshaka mana ariko ntizabikenewe byari bikenewe bizokenerwa hanyuma ntaco bo ikindi naco we mbura umwana wa kangahi wanyu yani je ndumuherereze niyo mpamvu deka cyane asadi nikudekeze biza nkubwire koresha umwanya ivyo ufitira Christa ndamukunda uramukunda vyasiri kana warankunda vya vrai
kandi arabikubwira kenshi ko agukunda note kubimbwira gusa aranavyerekana sawa ariko Christa numu queen vite numu slay queen bo ujya mwana arikuru ari hambo ni kuvuga arakunda aritaho gufasha nkuko urashobora kumusaba service uri nk'umu artiste akabwira aga challenge gatoya ko nkuko umugabo wako ari mu muziki ari we yani nawe wumva gufasha support umuntu kamaga TikTok cyangwa challenge n'ibintu bisanzwe ko birafite ico bimaze ku muziki w'u Burundi ya ntimucyo mubona ukundi kombe ko ari uko byose zomubwira bihagarike twabona umenga akora iciza kumbe namwe mu kindi shusho kuva ndavyigiye guhagarara mu maririmbo menshi za appelez-moi za yarabinsavye tujane yarabinsavye so yagiyemwe zose rero ubu ndazi bigiye guhagarara nagenda guhera uno munsi urugaye ndugaye amatara n'amazi vyose nigufuri nasizeko asante bro asante sana ya ariko ntuzozorambaza ibintu mwe nibi itwaje ngaha nivyo mba nkeneye gushikiriza abantu nivyo mba nkeneye gushikiriza abantu kuko nimba ushobora gupostinga ikintu umenya yuko ugipostinze abantu bose babimenye ariko naho biruko mudutahura neza abafans canke abamukurikirana akoresha umwanya bo LANDRY PROMOTER ni grand frère bivanye n'ivyamfasha naho utuntu n'utundi tugumatuza mu ducana dushaka konona ibintu n'ibindi ntaco dupfa guko twese turi muri Wema Entertainment kandi amubaha ko arafite ico amfasha nanje nico numufasha ariko CHRISTA nuwanje asante sana okay murakoze ako nacanye nashimira Wema Entertainment Wema Ornella yanonse umukazana ntari bwerekane yewe CHRISTA n'umwuzukuru vuba oya ntarashika uramuteye umuntu natera imbanye n'Imana itera imbanye ariko uramaze kuwishirayo urindiri inyishu imbanye kandi wewe wangu bagucunge wewe yani reka ndagushimire cyane nshimira n'abakunzi bakoresha umwanya media ndanabashimira cyane Imana ibahezagire cyane mwakoze kudukurikirana ariko ugo n'urusaku je ndabihereje Imana ibahezagire cyane murakoze yari Mr Tugesho behind camera Bogota